Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro tubaha ikaze muri ano makuru yaranze indwi ya nyuma irangiza umwaka w'ibihumbi 2023 ayo nayo tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi iriko irashiraho ishirahamwe rizokurikirana ibijanye n'igitoro gusa. Mu kiganiro n'abanyagihugu hamwe kandi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Cankuzo, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abivuga yizeza ko ikibazo c'igitoro kizoba kironse umuti urama. Abadandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera mu gisagara ca Bujumbura barashima ko bagiye gusinya amasezerano mashasha yo kurihirako ibibanza basanzwe bakoreramwo mu kigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Bizera ko bazoca boroherwa. Idonido ni muri ano makuru yaranze indwi twaraye turangije, twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu makuru yaranze indwi tuyahereye mu gisata c'ubudandaji. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yegeka ikibazo c'ikena ry'igitoro ku bikorera ivyabo, asigura ko abo bahabwa amafaranga mvamakungu kugira binjize ibidandazwa bidasanzwe mu Burundi ariko ntibabikore uko. Mu kiganiro n'abanyagihugu hamwe n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu mu ntara ya Cankuzo, Evariste Ndayishimiye yizeza abarundi ko hari ishirahamwe ishirahamwe rya leta ryiharije ibijanye n'igitoro ririko rirashingwa mu ntumbero yo gutora umuti urama. Ndababwire nko kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu 2021 twaraharuye abantu bajanye amadevize hanze ntibazana ivyo bagiye kugura, dushitse ku miliyoni 48 z'amadolari. No kuvuga yuko ikigega cy'igihugu baracogeje kugira rero bamaze kucoza usubire kuzokwiza, urumva ututoye ucuja kugura uzana dukeyi. Nkuba abo bantu bavuga bati base dusubize izo miliyoni 48 twoca tubaho ukwezi n'inusu kw'igitoro. Rero nimuze murava ngo ikibazo c'igitoro ngo nico butegetsi n'abantu bashatse koza ikigega amadevize barayaheza. Uno musi rero kugira ngo ico kigega gisubire gutoha bizodutwara umwanya munini, kuko utwo dutoye duca tuja kugura ifumbire, utwo dutoye duca tugura umuti, utwo dutoye tugura igitoro. None ico gitoro wumva duca tuzana ikingana gute? Nanarija rero tuzoronka reserve ikwiye wumva bari barogeje, mumenye yuko ni kibazo. Nico gituma rero mubona nk'ubu turavuga tuti turarose icindwi zibiri, tugaca turondera izo ndwi zibiri zihere dusuye kuronka ikizindi ndwi zibiri. Igitoro rero n'ubu tugomba gushiraho ishirahamwe rijejwe igitoro gusa. Iryo shirahamwe rero amashirahamwe yose y'ibitoro azoca zarayihati dukeneye igitoro kingaruko dukeneye kinganuku, hanyuma iryo shirahamwe rigatuma kumwe wese agacatwara iciwe. Turabona yuko turiko turabitunganya ku buryo dushobora no kuronka mbere n'abatugopesha. Mugabo urumva kugira uronke ukugopesha mubanza kumwereka yuko ivyo bintu bitunganije neza. Turiko turabikora rero kandi je no baha umwizero. Urumva kare abikorera ivyabo bazana uko bashaka bakacugarana. Icambere twakoze kwari kugira tubaze tubagirire rusasuma. Rega ntugire biroroshe. Urumva uva mu banki nkuru y'igihugu ugaca ugenda muri obere naho gusuzuma ibintu byose yazanye n'amahera yavyo. Bitwara umwanya muremure, hanyuma kirazira gufata umuntu atamatohoza bamugize. Rero mu minsi ndababwira muzobona abantu turiko turabafatira ivyabo nta kundi, kuko burya gufunga umuntu sico cambere. Inama nshingamateka isaba ko ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka buhagurukirwa bugasubirwamwo. Hihwezwa ku munsi wa kane ingene icegeranyo cerekana ingene ubwo bushikiranganji bwakoresheje amahera mu myaka ibiri iheze. Urongoye inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe
abona ko bitumvikana ingene ubwo bushikiranganji bwokora neza butagira igitabo cerekana ivyo bukora nuko bukora butagira kandi ivyegeranyo vy'ingene amasoko atangwa hamwe n'ivyegeranyo vy'amanama. Iyi nkuru tuyibaze Placide niyo mwungere. Iyi ministeri ntibaho, ministeri ntijya organigramme, ministeri ntijya manuel de procédure, manuel système de contrôle interne ntizikora, ministeri ibintu bijana rapportage ntibikora, ministeri ibintu bijana ama procès verbal. Ubwo bushikiranganje umukuru w'inama nshingamateka avuga ko bushobora kutabaho n'ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka mu byo bujejwe harimo gutanga amazi, amatara, harimo n'igitoro. Bafatiye ku isuzuma ryakozwe na sentare jeje gukurikirana amatungo ya leta kuva mu mwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2023, umugujejwe ibibazo by'ubutunzi mu nama nshingamateka werekana ibiri muri ico cegeranyo, ukaba wavuze ko mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka hatagira igitabo cerekana ingene ubwo bushikiranganje butunganijwe be n'ivyo umwe wese ajejwe. Ikindi cagaragaye muri iryo suzuma ngo nuko amasoko atangwa menshi atavyegeranya afise, ikitavuzwe co akaba ari vyegeranyo vy'amanama kogwa hagati y'ubushikiranganje n'ibisata vyabwo. Urongoye inama nshingamateka bakibaza nimba ubwo bushikiranganje bubaho koko. Sinzi n'ingene bavyifatamwo, niyo mpamvu ze ndi umushikiranganje no kumufasha cyane. Iyi ministeri ntibaho, ministeri ntijya organigramme, ministeri ntijya manuel de procédure, manuel système de contrôle interne ntizikora, ministeri ibintu bijana rapportage ntibikora, ministeri ibintu bijana ama procès verbal ntibikora, ministeri meme n'abakozi bamwe ntibazwi. Namwe muricaye ntaco muri ko murakora mu ministeri, ntaco muri ko murakoramwo, nta contrôle rimwe, ntaki umwe wese nukuza kambara cravate ngo muko muzambaye mugashika mu biro mukicara. None tubagire gute? Reka tubabwize ukuri kugira ngo mwumve. Umushingamateka Simo Bizimungu we yibaza nimba biri muri iryo suzuma ku bushobozi bwo gukoresha amafaranga y'ubwo bushikiranganje bavyemera. Nk'abandi naguye mu gahundwe ariko nibarizinya kwa mushikiranganje nimba cegeranyo ca Cour de compte bacemera au niveau du ministère. Ibi ndabivuze kubera iki? Kuko nkuko nyakubahwa arongoye n'amashingamateka bivuze none ko ubushikiranganje uvuga ko buri mu kirere ntiyo bayihenze. Nkaca nibaza nti nyakubahwa mushikiranganje izi ngorane tubona mu mazi, tubona mu muyaga nkuba, tubona mu gitoro zoba ziterwa n'uko kuntu ubushikiranganje butunganijwe. Abashingamateka baravye ingene ibintu vyifashe nabi muri ubwo bushikiranganje bw'ubutare n'agataka, bakaba babona ko igikwiye ari uko ubwo bushikiranganje bwotunganywa gushasha nkuko bishikirizwa n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe. Izina ry'inama nshingamateka dusabe iyi ministeri baze bayikorere reforme, kuko ntaco mwa muri ko murakora mu biro, nta nico mwobabwira, muca mwifungirana. Ikindi abashingamateka basaba nuko ubwo bushikiranganje bwo kwitunganiriza inama rukokoma kugira ngo barabiba hanze ivy'umushikiranganje Ibrahim Wizeye yemera ko agiye gutunganya mu kwezi kwa mbere. Mu kwezi kwa mbere igice ca kabiri ndashobora gutunganya iyi nama. Ibibazo turabifise, le défi tubaze ingorane aho ziri, hanyuma tubashire ku mwese ku murindi igikorwa ciwe yokora. Ico ndacemeye imbere y'abubahwa nshingamateka. Inama nshingamateka ikaba yaciye imenyesha ko igiye gutunganya ikindi gikorwa c'isuzuma nk'iryo muri ubwo bushikiranganje mu mezi ari hagati ya 3 na 5 ngo nivyaboneka ko hari habaguma basubiza inyuma ubwo bushikiranganje baheze basabe ko bosezererwa. Placide niyo mwungere urakenuye. Tugumaho nyene mu nama nshingamateka. Uburundi ntibufise uko butunganya amadeni gushika uno munsi, vyemezwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta, agasigura ko hari abahinga bariko bagerageza gushiraho iyo ntumbero. Higwa n'inama nshingamateka integuro y'itegeko risubiramwo itegeko rigenga amadeni ya leta ryo mu mwaka w'ibihumbi 2016. Hari ku munsi wa kabiri umushikiranganje Audace Niyonzima ashikiriza ko gufata ideni atari bibi,
ikibi ngo nukungene iryo deni rikoreshwa. Abashingamateka bafise amakenga kuri ayo madeni. Ni nkuru ya Mireille Kanyange. Ugusubiramwo ibwirizwa rigenga amadeni ya leta yo mu kwezi kwa gatanu 2016 vyatumwe nuko ngo hari utunenge muri utwo ngo nuko iryo tegeko riterekana koko ukungene nk'amashira hamwe leta ifisemwe imitahe akwiye gusaba amadeni aho ngo ni mu gihe ivyo gusaba amadeni kuri ayo mashira hamwe bibwirizwa guca mu minwe y'umushikiranganje w'ikigega ca leta. Iryo tegeko kandi ngo ntigerekana uko ingurane n'amadeni abahebewe nk'amashira hamwe atangwa nkuko icegeranyo c'umugwi wiga ivy'ubutunzi mu nama nshingamateka kivyerekana. Mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka amadeni leta yafashe hanze arenga imiliyaridi 1681 y'amarundi, nayo amadeni amashira hamwe leta ifisemwe imitahe yafashe mu gihugu hagati mu mpera za Kigarama umwaka uheze arenga imiliyaridi 564 z'amafaranga y'amarundi. Higwa kuri uyu wa kabiri iyo nteguro y'itegeko risubiramwo itegeko ryo mu 2016, bamwe mu bashinga amateka baragaruka ku kibazo c'ingene leta idafise ukungene itunganya amadeni fata ico bita stratégie de gestion de la dette publique mu gifaransa. Nyakuba mushikiranganje yavuze yuko hazojaho aba expert bazofasha gukora neza stratégie de gestion de la dette publique. Aba expert nabahehe bazova hehe n'abanyamahanga cyangwa n'abarundi. Ngaha Odesse Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko hari abahinga bariko baravyiga. Abahinga bo kwandika strategie, abo bahinga n'abahinga b'abarundi ariko bafashanije n'abahinga bo international donc cyane abo dukorana nabo muri Banki Mondiale. Nayo ku bibazo vy'ukuriha izo ngurane leta ifata haba hanze no mu gihugu hagati, umushikiranganje w'ikigega ca leta avuga ko ku mwaka leta iriho inyungu n'amakomisiyo ku mafaranga ikoresha. Hari amafaranga genewe kwishura ku mwaka nayo akaba ari imice kubiri n'amaintere n'amakomisiyo hakaba na principal. Ayo mainterne n'amakomisiyo rero muyasanga muri budget na mwabonye muri budget itwe bako nkaje yejo nk'ubu ndabibukije muri budget turabona biraboneka yuko kuri dette extérieure tuzori ha mainterne ya 31 milliards kuri dette intérieure amainterne 210 milliards kuri principal zo kwishura miliyari 64 kuri dette extérieure hanyuma ku dette ku madeni hagati mu gihugu bimede 560. Ibiro ku mwaka iri niryo deni twa dufise uyu mwaka twishura. Odase Niyonzima amenyesha kandi ko ikibi atari gufata ideni ngo ingorana ahubwo nukwerekana neza uko iryo deni riba ryakoreshejwe. Inyuma y'ibibazo bitandukanye ku ikoreshwa ry'amadeni leta ifata, abashinga amateka 108 nibo bemeje iyo nteguro y'itegeko. Mireille Kanyange nawe urakenuye. Inama nshingamateka rero imaze kwemeza iyo nteguro y'itegeko ikaba yaciye isohora itangazo ku bintu leta yokorera ko kugira ihashe abanyuruza itunga ry'igihugu mu gihe baba batanashoboye gutunganya neza ibyo leta yabashinze. Iryo tangazo risomwa na Daniel Geraze Ndabirabe n'umukuru w'inama nshingamateka. Umvise n'ibyifuzo by'abashingamateka kuri abo bantu badashaka kwemera akabi kandi bagakoze kandi byaciye muri leta bakabazeza amabanga, hanyuma ibintu bakaza kubyifatamwo nabi. Mwumvise ko abo bantu nta guhakana bikirimwo, kuko ivyo twabiciye hirya no hino, kuko leta bari yakujeje amabanga oza guhakana icyo leta yakujeje nta guhakana. Ikindi cyaba kabiri nuko abantu baca bafatwa. Icya gatatu nuko abo bantu baca bategekwa gusubiza ibyo bivye. Icya kane nuko bahanwa. Icya gatanu nuko batangazwa mu mbonesha kure bakamenyekana no mu nyandiko hose ku masitade hose bakabashira kugira ngo bamenyekane. Icya gatandatu nuko nibyo bazoba bafise
bazoca byose babibambura mu gihe banse gusubiza baca bibambura byose ubw'indwi bagaca barungika iwabo kwicara iwabo ubw'umunani nta hantu na hamwe bemererwa gukora no muboneje ntibajyayo nayo iwabo ntayo bashinga bavuze ko nazo bari kuba maraya babo ko nayo bazoyazurayo bakayakurayo ibyo bintu bazoba bafise nabyo bigafatirwayo cyo nacyo twari twacibagiye kandi ari nyamukuru. Turangirize amakuru yacu mu gisata c'ubudandaji. Bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Ruvumera no muri zone Buyenzi mu gisagara ca Bujumbura barashima ko bagiye gusinya amasezerano mashasha yo kurihirako ibibanza basanzwe bakoreramwo mu kigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR. Amasezerano yerekana ko amafaranga bazoriha azogwizwa na kabiri ku yari yarashinzwe n'amakomine canke uburongozi bwa meri y'igisagara ca Bujumbura nkuko biri mu nteguro y'itegeko isubiramwo ibwirizwa leta rigenga amafaranga leta iriko irakoresha muri uno mwaka w'ibihumbi 2023 ushira umwaka w'ibihumbi 2024. Abo badandaza basaba ko vyoja mu ngiro vuba. Jean-Marie Mayonga bakoze cyane Imana ibaho umugisha baduha baratunezereje ubundi ho twari twarafiriye hejuru. Abo badandaza bavuga ko bakire neza amasezerano mashasha yo kuriha mu kigo OBR ibanza badandarizamo. Basigura ko amasezerano ya mbere yaragoye cyane kuko babona ko atabazokura amahera basabwa kuri ibibanza bakoreramo. Bagashima cyane iyo ngingo shasha yo kuzoriha amafaranga y'ibibanza bakoreramo. Nk'abadadukorera ngaha mu soko ya Ruvumera ahamaka dusanzwe turiha muri meri byari bihumbi 12 ku kwezi. Urabona bo muri OBR muri misi bari baje bavuga yuko ngo ngaha twara turariha ibihumbi 250 ku kwezi. Uravye nka kino kibanza umuntu akorera mu kuntu kingana sinzi ivyo bintu bo bari babikuye ngira nawe urabona ko ari ibintu bitari gushoboka. Namaranga y'umuntu naho yo bacuruza iki atachwe ko amafaranga ngana kujya ku kwezi. Jewe ngaha nzoca ndari ibihumbi 24 kuko urabona kano twara turi ibihumbi 12. Iyo ngingo nta utoyakira neza kuko muri rusangi badupungurije kuko bahora turi bariko batwaka amahera menshi cyane, ariko iyo ngingo ubu turashobora kuyakira neza kuko baba batworohereje bari amafaranga ibihumbi 12, ariko urumva nibaza kuri 24 omwe byopfuma twari 24, ariko hari tangazo twumvise ryaduciye mu matwi turumva yuko Sebarundi ngira ngo nabo bakorana bafashe ingingo yuko bogarukira umwene gihugu muto nka twebwe. Turumva yuko bavuze yuko ayo twari hakera yogwizwa na kabiri. Iyo ngingo twayakiriye neza. Gihugu ni iwacu, gihugu nitwe tugikorera kubera igihugu ni cacu. Rero bagwije na kabiri twumva ari mitende gusumba ingingo y'ubwa mbere n'ukuri yasa nidukandamiza. Twiyumviriye mu mahera ibihumbi 380 nk'aka kabanza, urumva twari twameze nk'abapfiriye hejuru, ariko ubu turanezerewe cyane. Bazogwiza kabiri kurajya twariha kuko twariha 14 twariha muri meri, ariko bo bavuze ati ngo amwe 14 azoja muri OBR indi 14 muri meri, no kuvuga tuzosubira kuriha ngacyo ibanza kimwe 28000. Baratunezereje ubundi ho twari twarafiriye hejuru. Bagasaba ko ishirwa mu ngiro ry'amasezerano ryonyaruka kugira ngo bakore neza akazi kabo. Bo tunyarukiriza kugira twege tuyarihe kuko turanezerewe. Babitubwiye mu mwaka mushasha ni nkuko baduhaye umwaka mushasha tuneze kuko twari twaratuntuye imitima. Ayo masezerano akaba ari mu nteguro isubiramwo ibwirizwa rigenga amafaranga leta iri kwirakoresha. Jean-Marie Mayonga nawe urakenuye. Haniho duciye dusozerera amakuru yaranze indwi ya nyuma irangiza umwaka w'ibihumbi 2023. Mwakoze mwese mwayakurikiye. Tubipfurize umwaka mushasha muhire mu buge ntubage.